server umukobwa kagiye atarishe naragenda jera aba nagucike nancika ugara portail yego jera ntayejenyene ni mugare portail Bizos Kiyago rapper Abantu turatuje turiko tunywera icyayi mukaturenza ugwamo mwebwe muri abagwayi canke munywa gatabi mushikanje yagize iki ko mumfata nk'igisuma mukamujya umutima yaragiye atarishe wari kuri hafatire yagiye atansezeye ivyo ntutubwira sha nasigiyo telefone kandi arimo sha murekure kwanza wewe ni madame wawe ufashe nawe sigwawe mutaha reka kunkorako okay abafitiye angahe 50 gusa akira ndayarishe urakoze cyane boss bagira bamba igire sha mutama urabitomboreyemo sheri wanje kweri akangira ibintu nk'ibi nimba 50,000 yamunaniye kuriha azogira mariage yongere agutunge ariha minervale abana nabo bige byinshi yanyemereye mugatarankorera akaniko kajyo keza ko kubona ko atariwe no gushimira cyane gose jewe nkuzimuruye erekana fone yazimije abo nimbanyi ntibemera uzawumva ageze ibuvira ugahiga ukamubura mukunda wa barubaru nk'uwo mutipo nyene abitonda nka jewe mutwita ngo ababono mukadutera kagere arito dufise umutima n'ubwitonzi ntangere nyatari biragoye reka ndabe ingene ntahangira ndaronka bisi akira fata taxi jewe ndacari ngaha hama nitwa Kiyago bega nawe witwa gute je nitwa Shirabeg akira nime yanje tuze dupange mape turabe uko vyogenda ego sha merci uri umwana mwiza vem ubundi Murusenga naramaze gukunda nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma ubundi Murusenga naramaze gukunda nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma ino mapi shitse shaka nanumva afise icyaka co guhura tukayaga n'indwi ntiyahera wamenga ibaye umwaka kaze cane mwize waje wambaye urashaza ushitse atana umwanya ndinze gutakaza wakwirikije umwanya nk'uwabaye iburaya n'ukuntu wambaye sinakujya kwa zandaya Kiyago rapper nukuri ndaguhaya nuwakujana iwabo abavyeyi ntibogaya hari vyo kujana iwanyu jewe twavuganye ahantu humva gute hameze neza vraiment nukuri nahakunze urakoze kunyakira ahantu heza nka raba utwiso twiza duto nka kujya kw'abashinwa ntukanura nka babasuma iyumve nko muhira ntutinye kwirekura kandi uzura twenga pana gukunda isura none je nabikoze apana kumbeshera utwenza uramwenyura sinka y'amasutu ashinya wamana kamwemwe ntiwamana umujinya oh merci niwitinye gukomanda nimba ushaka poisson komanda na balene ntuhave wizanisha ngo ushaka brochette y'impene ariko nawe vraiment nibagire poisson vase niwe turi kumwe numva umutima utuje utontera ikidaje utonyima indya shonje utontera amastress wantunga uko ndi kose bwa mbere ndakubona wari kugura impuzu naramazi nk'umunota vyase ko novuga umutima uvuga okay wundi musi naho nakubonye muri gym nije nagusamye igihe waruguye kuko yari wewe ego yari jewe ndi umusore kandi ageze umukunzi niwe mbuze mu buzima nkunda gake simfa gukunda kunda byiza kano karyo urabe ntukagishe ubundi Murusenga naramaze gukunda nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma ubundi Murusenga naramaze gukunda nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma nta bundi buhinga cenzo kugwa inyuma arageze ku busore ndabutera umugere nkazana umugore y'amabwate muri weekend n'amayoga buri munsi no kwibona nkiri muto ndabihagarike canke bigabanuke nagira wo biheba kubwawe nzobiheba harabatipe bashaje kandi ari abasore bakibana n'abanyina atakintu babuze abagore ntibazane ndemeye kuno munsi ngiye kubavamo
kandi wewe nyene ni uzobimfashamwo. Erega sindakwanka. Uri umukobwa warezwe, makeup isanzwe cyane ariko urabegwa sana. Nibusiga ibintu byinshi nka kujya kwa Zuwena, wambaye uri kwiza sindakubona uhena. Je numva ndagukunze kuko no musi mbaye wawe. Oh my god, urakoze umuti kweli. Uzoma makeya menshi aba ex baranyishe. Reka ntegure mariage sizo gucisha mu bintu wabi abavyeyi bambone nabi. Okay, reka nteguze abavyeyi rero. Mariage le 29 décembre. Ubundi Murusenga